Masterland ace atubwira nawe nyene ivyo tugira tuyage ko muri no panel ya mbere n'abantu batumire turi kumwe. Bonsoir tout le monde. Meze neza les amis. Allô? Allô? Menga murafungura gasimbizi. Yes. Niturafungura. Uwa kuri TikTok na Instagram. Mukanya wote mwobi. Turakufana. Yeah. Abaragikorera ku wasema vumba. Mutuyanganire d'abord kuko Amburi kugira publicité y'amazi. Tukifuna abana b'abantu twifuza ko ndakunda kunywa amazi cyane. Kandi menshi mwege muri nka kuva kare. Amahoro cyane. Meze neza. Ego. Nibashira cyane muri ntwari. Ariyo nka Zeze namubonye ngaha Césaire yuzuye. Hasco n'abandi batandukanye bose kenze bari ngaha. Kerekana yuko tumaze gukura. Tumaze gukura no gutera intambwe kuko yutumiwe saa 10 nawe shiki mu gitondo. Bugakeye. So mu bintu rero twashaka kuyaga kuko kuyaga gusa iyo duhuye artiste ifo ko turayaga kuko duhanzwe na byinshi mu byo dusanga dukora bari bigenda bitagenda atari nkuko yaje atahe afisa akantu kiyongeye ko mu kazi kiwe. Deba ya mbere canke ikiyago ca mbere tugiye tuyage ko ikijanye n'ibiteramo. Ibiteramo mu Burundi niyo soko ya mbere y'abanyamuziki n'abakorera hafi igisata cy'umuziki kuko nibuka ari isoko ya mbere dushobora ko ivyo dukora yinjiza agatubutse izindi zose nizirahagarara neza. Niyo mpamvu rero mu byo tuha focus canke tuha attention hariho ibiteramo mbega byifashe gute iwacu muri kano kanya nawe nyine ivyo tugira muri no panel ya mbere. Sava. Aho tugeze ho gushima canke bonsoir tout le monde. Aho tugeze ni hehe ariko bien sûr aho gushima arahari ariko hariho icyo twokongera ko nkatwe d'abord ababikora aba acteurs aba performers aba artistes hariho icyo twakora kugira ngo bigende neza ku ruhande rwacu ko ari n'igihe twama dusaba ibintu tukabisaba abandi tuge twikuyemo umengani turi mu bafise responsabilité kuri cyo dukoze kugira ngo bigende neza gusoma tugi uruhara rwacu n'ureka ngo ibiteramo bigende neza cyane ha mu ruhara rw'abandi inyuma nkuko yakivuze les parties prenantes tari twebwe les décideurs igihugu abafana abashwizatunga abashoramari abo twita aba investisseurs n'abandi sinzi ko microphone zanyu zakije twakanye ngo muramutse abantu bari hano n'umunsi. Merci microphone. Ariko kandi nk'abasanzwe nezereza abantu mu biteramo bitandukanye ndomo MC mwakoze cyane kuza mwakoze cyane no kuduha uno mwanya murakoze. Mwiriwe neza nanje ndahaye ndabashimira ko amashoye kwiyumvira iki kintu cy'uno munsi n'uganda basabe ko twubana neza tuganire duhuza tugira icyo twungura umuziki wacu mwakoze. Jambo les artistes, jambo avi nanje nitwa Rasco nk'abandi umwe muri mwebwe. Yego murakoze cyane nagira nibutse améliorer la qualité et la rentabilité de nos événements. Nibaza yuko Masterland yari yabivuze ati umwe wese ngaha ati Rasco ndamuzi imyaka kangahe ari muri ibi ati Zenobi ndamuzi imyaka ingahe ariko radija ku ma evenement makomeye. Amipro turamuzi asarara mu ma evenement twari aho nyene rero no tuga duhere kuri Rasco nyene asanzwe arongoye Now Creative isanzwe tegura ama evenement kuri kino kibazo nyene mbega Rasco tugiye kuri no theme turiko ama evenement yonga mu Burundi reka tubanze tumenye ingene ameze imbere yuko tuza kuyumvira ingene tuzokwiyumvira ibikurikira n'ibyo dushobora gutorera umuti uno munsi Rasco nk'umuntu abiramvyemwo
uravye ama evenement aho ugejeje n'ama evenement maze gutegura simake nibiki wewe ubona vyiza canke bibi wagiye urabona mu ma evenement kugira tumenye no munsi ama evenement mu Burundi yifashe gute tuze gutora n'umuti weje. Murakoze cyane ku ma evenement yo mu Burundi. Bon, nibaza ko twobiharura selo y'imyaka uko vyagiye biraduka ko yababwiye Jonathan evenement ya mbere muri 2003 urumva ari imyaka 20 n'utuntu dukeya muga sayivuliwe kuko kiriya gihe twari dufise amastage atangana no ngaha twicaye nta kintu twaba dufise kizima cari kibanza gusa mugabo vyagiye biraduga haraza imbaho hanyuma sinzi ko bavyibuka abo twakoranye ku mbaho haraje imbaho hanyuma haraza gushira ku itapi hejuru y'imbaho hanyuma haraza ivyuma bisudiriye dutanguye kubibona ahandi mugabo ubu murabona ko haje ivyuma nk'ivyo mu bindi bihugu standard ni nk'imwe kote technique no kuri ntabeshe vyagiye biratera imbere usivye gusa agaparti gatoya wasanga kubera amagume n'ibiki hariho aho tudashobora gushikana ugasanga hateguye igiteramo mugabo ivyuma dukoresha birinda kuva muri Tanzania canke mu Buganda nubwo nabo nyene batari bafise vyinshi mugabo wasanga ariho twikora. Aramenyesha ko butuvugana twicaye ngaha ubu Burundi mu vyuma turasupplyinga mu Rwanda na ivyo bakoresha kuko kuma evenement y'ama outdoor ni bafise equipment zikwiye turasupplyinga muri Congo. Ikongo itwegereye kujya natwe twahora tubikora muri Tanzania na za Uganda. So kuri kote y'ivyuma navuga yuko no kuri twarateye imbere kandi ibintu biba bisa neza nuko nubwo nyene ubusanga ko tuba tugeze mu bindi bihugu baba bamaze nabo kugera ahandi kure aho hatagikenerwa twebwe amascreen ari hagishika bo bugasanga ari karava kuri page bafise ibindi bintu bakoresha. So nivyo muri rusangi nivyo mbona umenga vyarateye imbere tugiye mu vy'abantu navyo tuvuye muri technique tukaja mu vy'abantu kera niho abantu baza mu bintu ari benshi kera muri iyo pena y'ibikoresho muri uko kubura ibikoresho vya none amabafre mazima ama stage mazima ama screen yo ntayarahari nayo twari bwiyumvire ariko niho ibiteramo byazamwo abantu benshi kandi mu mice yose ntivyabera muri centre ville gusa byarabera muri sud byarabera muri nord byaritabwa cyane mugabo ubu urabona ko muri ndisi cyane bon sinzi nk'abandi ariko ntibikiri cyane gose nka kera. Aho naho turaza kugerageza kwaganira na bagenzi bacu peut-être ejo usanga babizi ko bitari bike areka medageza ngaha mpereze ijambo abandi murakoze. Ego ikibazo bisa kinini kuri Zeze na Mitro mubona tugeze he twavuye hehe tugeze hehe gushika munsi ya ibyo tukwishimira nibi. Bon murakoze na Jesse nza kuja kuri Yarasco ndazaguma hafi yiwe gato ngiramugerageje kubiraba turi muri 2024 hambavu yuko isi yateye imbere no mu bijanye n'ibiteramo hari intambwe twateye kandi nini
mu kanya Rasco yabivuze ku bijanye n'ama stage, ama sound, lighting n'ibindi. Nibaza yuko nta n'imyaka 10 iheze ibiteramo byinshi byaba hano wasanga ama stage tuyatiye mu Buganda. Rasco yabivuze sinobigaruka ko cyane. Je mbona rero yuko twateye imbere, ayo ma materiel no munsi arahari. Uno munsi munashobora no gutegura ibiteramo 2-3 ugasanga hari ama stage atandukanye kandi mu bibanza bitandukanye. Ni iterambere rikomeye, ariko kubijanye n'akanovera k'ibiteramo nanje nza kuvuga yuko akanovera k'ibiteramo karasubiye inyuma cyane kandi gose. Impamvu kasubiye inyuma ndaza gutanga uturorero, mugerageze murabe gato. Uno munsi biragoye yuko umuntu ashobora gutegura igiteramo mu gatondo ngo aronke abantu, ariko ava nta mafaranga yari ahari, ariko wasanga ibiteramo bya saa sita vyujuje, saa 7 vyujuje, ariko uza gusanga uno munsi akanovera nubwo kakorotse ariko amafaranga arahari. Mu gihe kera muri kahise nta mahera yari ahari, ariko akanovera k'ibiteramo kari keza kandi kare gakwiye, kuko usanga umuntu yaraja kuraba igiteramo akava mu Kanyosha akaja Saga Plage, ugasanga Saga Plage yuzuye kuva saa 6 ntazi n'ingene aza gutaha. Ariko no munsi uramuzanira igiteramo aha turi ni kwa Muvayo, aho kuri University y'u Burundi, ugasanga igiteramo ca Failings. Ariko kandi ica gatatu nibaza ku bijanye n'ibiteramo, uno munsi abantu bategura ibiteramo harimo akavuyo, reka ndabivuge gutyo, harimo akavuyo kanini, kuko uza gusanga nawe creative yiyumvire gutegura igiteramo, yasohoye affiche ya 2 mois, haciye haza umuntu nka Zenobi, nta muntu n'umwe amuzi n'ituzi yavuye, aciye ategura igiteramo le même jour. Muri ico gihe uraza gusanga yuko kimwe muri ivyo gishobora kugira ikibazo. Nico gituma mvuze yuko ibiteramo vyinshi hano bisigaye biba mu kavuyo. Umengo abantu bategura ama evenementiel nibicarana kugira ngo barabe nenda kuye gutegura muri uku kwezi, dukwiye kurekera nde muri uku kwezi. Nimba nihenze novangira na Rasco baravyibuka, hariyo groupe yigeze kuhaba y'abantu bategura ama event kugira ngo bahanahane umwanya. Rasco yateguye, Nova ntategure, Pajo ntategure, Pajo yateguye, Alvin ntategure, Zenobi ntategure. Ariko sinzi icatumye ibyo bintu bidakunda, kuko uno munsi akariro ka hafi ni muri no sama habaye ibiteramo vyinshi, ariko ni ibiteramo bingana gute vyaronse abantu, uza gusanga biharuye. Kumbure reka nanje mbedageza ngaho, abandi barazagira ico bavuze. Murakoze. Merci Amitro. Uvuze ibintu nyamukuru cyane kandi ngo tuze kushingira ko mu kudevelopa. Zeze nabo bareka gutegura evenement ya kartunye muri no summer, Explosive Night, 5th edition. Aza ko tujya nabo bivanye naho bahereye acinyaka irenga indwi, naho tugeze no munsi babona ari kintu cyo kwishimira by'ukuri, canke cyo kunegura, ariko novuga itadeluye. Murakoze. Byinshi babivuze kuri côté technique sinabigarukako, Rasco yabivuze, Amapra yabivuze, naza yuko twarateye imbere cyane kandi cyane ko nyimba dushobora gusahiriza ibindi bihugu bibanye byacu, nuko tuba twarateye imbere cyane gusumba abo kubijanye n'iyo kote noshimikira ko cyane nk'umu DJ, noshimikira cyane kuri kote yaho twavuye naho tugeze, kuko ndibuka neza kera naho ntari bwaho mu DJ narabyifuza kubiba, kandi nabibona ku bakuru banje, nabona ingene batangura, abakoresheje ama CD DJ barabizi, abakoresheje ayandi software y'umuziki yari old ya kera barabizi, yari struggle nini cyane. Ubu twarateye imbere. Jewe nigarukeho ngatoya nka jewe nija muri Runtown DJs, narakora
nk'umu DJ asanzwe ari ngaho kandi nakora nkoresheje imashini bisanzwe n'ibyo ngaho bijya byo muri quartier twese tumenyereye mugabo pa après naragenda duga ndagura platine iri cheap ndashobora gutanga kwikoresha mugabo narabona nyine kudakwiye ko nakoresha platine ikoresha ama ave naho ari gihe ushika kuri stage nini ugasanga biragora ingero bya kuronka gaco ubije kuvugiriza hasi impande ya mixer kugira uronke linye y'umuziki buke turatera imbere turaronka bivanye nuko batwizera muri bica nk'ibiriya ugasanga basabwa amafaranga kuko ukumva ko ugura nawe platine uzoje kuri stage nk'abandi habaye igitaramo uri mu DJ wagiye kuri affiche nawe bakubone habaye habonetse highlights babonetse cyane kiriya muri image nawe ucemo uwakoze show ko birababaje kumva uri mu DJ uko aryohera abantu bako mu nduru mugabo uri muri backstage kubera ko ntufise icyuma kigutoriza kuduga hejuru kugira ushobore kuronka line ushobore nawe kuboneka so ivyo navyo tubinzo twoshima ubuya turafise ama platine abandi ba DJ bo hanze bakoresha hari n'ama version mashasha yashitse version maze umwaka umwe iraboneka ukashobora kwikoresha kuburyo n'umu DJ avuye hanze ashobora kumva ko yokoresha platine yawe ata souci yafise nibuka yuko mu myaka iheze narigeze kuja muri concert ikomeye novugira ngaha mugabo mu DJ bahinze kuja mu kontera muze platine muri mu Rwanda niyo bahinze kwikura muga akaro ka hafi l'année précédente Gerard ngaha ariko mu DJ wiwe yarusanze platine iyo twamuhaye nawe nyene ndaciye nsanga nije mu twakora nasanze platine tumuhaye atayo nawe nyene aragura ari iwabo ayiguze umwaka turaganira cyo ndaza ko twogishima cyane so ivyo ni ibintu toshima kubera urumva côté technique tumeze neza hasigaye yuko twameliora tumenye igituma aho ya ikibazo dufise cy'abafana ikibazo dufise cy'abashaka mitahe ababetisha nko Master ndabivuze tumve tubakonveke gute ndibaza yuko mwarabonye twarakoze ikibazo natwe beruka yaze ko ama sponsor nabonye ko ni makeya abahaswa makuru amashow ama sponsor tubona ko ni makeya amipra kuri amashow mwese mugaza amashow bari ngaha benshi muga ama sponsor makeya kenshi ama sponsor twatona na media ico kintu cyo tumenya kwisha ku hande kubera media yari kwiye kuba sponsor mu bisanzwe je ko no bivuga nka jewe media yari kwiye nayo kuriba kugira nayo ishobora kugira inguvu mu gukorera promo kubera ko nyimba warose mu sponsor guha 50 millions ugafata 10 millions ukazishira muri media muri promotion ya show iyo show ndio izogenda neza gusumba yaho media yo guha sponsor kuko umaze guha sponsor niza ugomanya nko kuzo wayirisha cyo tugenda yuko twese tuturakizi so ndaza ko nondaga kujingaho ama tubana ibikurikira Zenobi aho nyene icurangirijeko icurangirijeko kirakomeye uvuze ati les sponsors ntibatwitaho amipro arategura abandi bagategura ngira ngo urashobora kubera binyuma yiwawe naza ko bitari kure twe na sponsor twasabye urazi ko twe twakoze entre nous en fait aho nyene rero twashaka kuca dukurikira ukijanye na problématique ikibazo none gihari kugira ngo abo ba sponsor nibabe bariko barinvestisa mu muziki w'iwacu ingorane iri hehe nico dushaka tuce dukurikiza kujya nyene twatanguye twiyumvire tuti iyo ngorane ituma abo sponsor batariko baraza ni yahe kugira ngo nyuma cyo tuba tuca kwiyumvira inyishu ndamuhire kugira ngo dukomplete neza ikibazo twashimye cyane rwose mwavuze uherutse yuko intambwe igaragara tubona twashitse ko harimo lo technique harimo ubuhinga bw'abakorera mu muziki aba engineer de son aba DJ abantu bose bari concerné na lo technique bose n'abainvestisseurs nka Alberic Michel n'abandi ngo twakomera amashi kuko amamiliyaridi yagiyemo hajya ari menshi kandi naza kataruhara rw'igihugu rurimo wago ni secteur privé yafashe ya mbere bugateka dufate risque ku shura amamiliyaridi muri ino muziki benshi
batanafata nyine oseriye nkuko bikwiriye. So gushika n'umwanya rero tumvise ko tekinike ariyo twishimira cyane gose, ariko rero twashaka rero avuze kijanye no kuvuga ati mbega ba sponsor kubera iki batadushigikira, ariko je mu kucuhira neza mukamushishurira hamwe nizihe by'ukuri ngorane no munsi tuko turahura nazo, nibe ibibazo bihari by'ukuri no mucako ngo kijanye no kwitabira audience n'ikindi. Nashaka ko muvuga 1 2 3 4 5 uno munsi ibibazo challenge evenement kiracamwo no munsi mu Burundi. Kumbure ico cyaba sponsor ni inconvénient zibe byabaye, ariko ala source ni ibihe bibazo bihari biko yatuma bigenda nabi, akanovera kakatakara bigatuma na rentabilité idashoboka. Murakoze. Bon, reka kumbure je mvuge ivyo mbona ku ruhande rwanje n'abandi barazagira ico bavuze. Jewe bimwe mu bibazo mbona, icambere nuko benshi mu bategura nta creativity bashiramwo mu bintu vyabo. Muri ico gihe ucubona yuko biraza kugora yuko umuntu aza kuza muri evenement azi yuko nta creativity n'imwe iza kubiri muri evenement. Twese no munsi turazi neza yuko iyo Paul yateguye uza gusanga umuntu wese aza akavuga ati nze kuja kwa Paul kubera harimo creativity muri evenement mu byategura. Turazi neza yuko no munsi naho creative yateguye harimo akabijya gatandukanye nako tubona mu biteramo.